Barundi kazi, amakuru y'uyu munsi itariki 4 ukwezi kwa Nyakanga 2020, aha turi ku murongo wa Bene Burundi TV. Amakuru tubashikiriza rero ntiyoroshe cyane, yerekeye ibitero byitirirwa Rede Tabara, benshi batabibonamwo kumwe. Ubu mbere hatanguye gusakuzwa ibintu birebire cyane, n'abatumye abo bagwanyi baza kwica Abarundi batanguye kubyegeka ku bategetsi b'igihugu cy'u Burundi nk'uko bamye babikora. Mbere n'inzego mpuzamakungu bamaze kuzishikira kugira ngo ivyo bononye ntibibagwe ko bigwe ku gihugu n'abakuru mwitoreye i Burundi. Ivyo nivyo bibabaje kubona Abarundi, inzego z'i Burundi zamazigwa mu mporero kandi inganda ziriko ziratikira. Ivyo bitero rero nivyo tugomba kwihweza no munsi, turavye ibivugwa hirya no hino bitoroshe na gatoyi, kugira ngo tumenye idonido ico twofata n'ico tworeka. Bamwe rero muri ivyo bintu bavuga bati sivyo, ni icitwazo ngo habe ryaho nyabwoko hanyuma iyo mvugo n'iy'intagondwa z'impunzi ziva hanze. Abandi nabo bakavuga ngo nivyo kugira ngo haboragizwe itahuka ry'impunzi zipfuza gutaha. Abandi nabo bati nk'uyu mubona yitwa Emmanuel Ndereyimana, umuhutu w'intagondwa avugira Sefor kuri radio Renaissance, ati oya si bitero no kurondera guhonya abatutsi. Mu by'ukuri Abarundi baraterwa bagapfa, hanyuma abari inyuma sabo bo hanze, ni igihugu kibitegura kikarungika abatera kugira ngo civugishe. Murumva abo bo hanze bose basigaye ari ntwenzi z'amarere, barondera gusa yuko igihugu cacu gicika umuyonga. Nibyo bibabaje. Reka rero tukuke twumviriza abana bariya kugira ngo dutegere neza ibiriko biravugwa, duheze tugire ico tubivugako. Mwumvirize ibivugwa n'amaradiyo yo hanze. Ibitero bimaze iminsi bivugwa n'ubutegetsi bw'Igitega nta kindi bigamije atari guhonya abo batavuga rumwe mu ntumbero yo gushira mu ngiro imigambi bwari bumaze iminsi kwigisha bubicishije mu mvugo z'urwanko. Ivyo biri mu itangazo ry'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi Sefor Arusha yaniyemeje gusubiza umutamana amasezerano y'amahoro ya Arusha. Tukanamenyesha kandi ko ivyo bishobora gukwegera akarambaraye mu gihugu. Emmanuel Ndereyimana, umuvugizi w'urwo runani, akabivuga ashingiye ku bitero bimaze iminsi bivugwa hirya no hino mu Burundi. Yanaboneyeho no gusaba amakungu gukurikiranira hafi ibiko biraba mu Burundi. Mu gushishoza twasanze leta hari ukuntu baciye bagira ibitero byo kwitera bo nyene kugira ngo bagende bafata abo batavuga rumwe. Hari abitwa abo bita ba mujeri, baba bashatse kuvuga abatutsi, nabo bita ibipinga muri rusange abahutu batavuga rumwe nabo. Hacakurikira ubwicanyi, mwarabonye amafoto yagiye arazunguruka hose ku mbuga ngurukana bumenyi, ibiziga bitari bike. Umushikiranganji ajejwe ugwaruka imico n'inkino, akaba ajejwe no guserukira Burundi mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, Ezekiel nibaza ko ariwe nibigira,
Ezekiel aja mu Kayanza aho umuburamatari yasavye imbonerakure kwigenza runtu kubana n'abandi neza yuko akazi ko gukizura kwiruka inyuma y'abantu ataco bapfa ko boreka bigakora inzego zibijeje inzego z'umutekano ariko akaja kwisunzu akaburira imbonerakure ahubwo ko bumvise nabi bakora igihushane c'ivyo buramatari yavuze iyo leta nyene turabona mu gihe ko iriko irahungura impunzi ica ku biti n'amabuye ngo impunzi ziri mu mahanga n'iziri mu gihugu hagati zihunguke basubire mu zabo iyo leta nyene niyo iriko muri uwo mwanya ikina ibintu byo kwica abanyagihugu nta kuntu ushobora guhungura abantu abandi bahungura abantu ari uko bamaze gushiraho umutekano mu gihugu nawe ukaba uwo mutekano uriko urawutitura hakaba hariho inyigisho zo kuba urwango mu Burundi muraza bitwa ba Kenny Claude n'imfashanyo baronka z'umugambwe n'ibisata by'umugambwe bikorera muri diaspora na guverinoma yonyene ubwayo ibyo byose bikatwereka ko tutaravye neza dushobora kuzoshika ku kiza citwa jenoside nitutahagabira ibyo rero dusaba leta ive mu gacerere igira icishikirije abarundi ivane n'izo ngeso z'ube gito ivavanure n'ivyo byose kugira ngo amahoro agaruke abarundi basubire babeho batunge batunganirwe ama rero tugasaba amakungu amariko aratumurika turorera tuti nyabuna mukomeze mushinga ijisho Uburundi kuko ejo nejo bundi ntituze tuvuge ngo byabaye abantu bari hehe kuko borengutsa mu maguru masha amatohoza bakoze akagira aherera bakarengutsa mu maguru masha abafise ibyo bagirizwa hanyuma abagirwa n'ibyaha inaye ikabakubita mu gahanga. Emmanuel Ndereimana ni umuvugizi w'urunani Sefor Arusha abategetsi b'Uburundi basabwa kuva mu gacerere bagatomora ibijanye n'ibitero bivugwa mu bice bitandukanye by'igihugu ivyo navyo bikaba barundi bene wacu murabyumva ibi nibivugirwa ku maradiyo ari hanze kandi ayo maradiyo acuditse n'abo batera ayo maradiyo acuditse n'abagenda mu makungu kubesha bavuga aya muhe kandi murabona yuko mu by'ukuri abahutu bavugira hanze nibo bariko barica igihugu nibo mbere n'abatutsi bavuga bati oya ibyo byose biba twebwe tugwa mu mporero n'abahutu bagomba kuduhonya none twebwe nta n'uri muri ibyo bintu n'abo batera se abatutsi n'abahutu babyivugira none rero barundi kazi abantu bazi ubwenge rero nibamenye yuko bakwiye kumera amagabo abo bahutu bajya ibintu bakajya amafaranga bakajya ibintu kugira ngo baruke umucanwa tubagwanye bose tubamenye duheze tumenye yuko umwansi w'Uburundi si umututsi umwansi w'Uburundi n'umukunzi w'inda tubandanye twumviriza ivyo bintu duheze dutore icyiza n'ikibi muri ibyo byahitanye ubuzima bw'abantu batari bake abandi nabo bakabandanya bahagarikwa agasakisaki ako kamo gaterwa n'umuhari Morena wisunze ihagarikwa ry'abantu rinyuranye n'amategeko mu ntara za Cibitoke Mwaro Bururi na Rumonge umushingamanza Isidore Rufikiri arongoye uwo muhari atinya ko ico cuka kinyegejemwo integuro yo guhonya abari mu bwoko bw'abatutsi nabo bose batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD tumukurikire ari wavuze ati biza tubibona tukabifata nk'ibikino mugabo mu nyuma bikatwandikira si ubwa mbere hariho abantu bazi kudendekanya ubwenge bwinshi bw'ikinyoma hari i Burundi kandi si uwo munsi gusa kugira ngo abaza kwicwa ntibazomenye nuko ababisha bariko barategura ubwicanyi niko babagira canke bagatora ivyitwazo vyotuma abateguwe kwica abandi batangura umugambi wo kwica rero ziko vyagenze mu 1993 niko vyagenze n'ibindi bihe vyose vyakurikiye uko tubisigura rero twebwe tubona yuko hariho umugambi winyegeje inyuma y'iyo mikino bariko barakina ubwa mbere
barundi kazi turiko turakuka kwijambo twumviriza murumva yuko uwo mushinga ntahe avugira hanze ari mu Rwanda kandi arabizi n'umucemanza arazi ibintu yarize ibintu byo guca imanza avuze ati bafata abahutu hanze bakabigisha ibintu baja kuvuga kugira ngo urudubi rwame ruriho kugira ngo i Burundi habe urudubi hame induru none abo bahutu bari hanze bavuga ibintu baturira dukwiye kubacira umukenke tubandanye twumviriza iyo migambi ingene batuma abo bahutu kugira ngo hame intambara i Burundi ntibaze babeshe ngo hariho politiki y'imigambwe ntayiriho iyo migambwe uwo munsi barahitana abatutsi ngo bazize ngo bari muri SNL barahitana abatutsi ngo bazize ngo bari muri MSD barahitana abatutsi bazize muri zizo za Leta Tabara iyo Leta Tabara ntitwagwa n'umututsi iyo MSD ntitwagwa n'umututsi iyo SNL ntitwagwa n'umututsi umugambwe uboneka mu Burundi uwo munsi twagwa n'umututsi n'uyuwe iyo bariko barisha umututsi bamwica kubera ubututsi bwiwe ntibamwica kubera umugambwe mugabo batoye ubwenge batuzana nk'iyo migambwe umengo ni nk'inka abatutsi bameze nk'inka inana canke itinyitse canke imfizi itinyitse mu kuyihana bayishira mu rugogo bagateka y'umunyu ikajayo bagaca bugara imbere n'inyuma baca bikoza ico bashaka murabyumvise barundi kazi turiko turabandanya tubereka integuro zigayitse n'imitego iriho uyu mugambwe watsinze amatora CNDD-FDD urafise ingorane kubera abarundi bo nyene badakunda amahoro kandi bawuburagiza umeze neza ari umugambwe uharanira demokrasi urwanira demokrasi urimwo abahutu n'abatutsi wakoze kera kugira ngo ingwani hagarare ariko abahutu bakorana n'abatutsi ibipfamutima nibo baje imbere murumvise n'uyo umututsi bivuga yuko iyo migambwe yose ubwo butsiko butera bwose bwitirira ko ari abahutu none abo bahutu bashaka iki tubandanye twumvirize ivyo bintu twumigwe ikaze ngaha kuri Burundi News uyu ni wa mwanya tubageza ko amakuru abavugwa hirya no hino ku isi ariko cane twibanda ku makuru abariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse n'amakuru abariko aravugwa ngaha mu bihugu vy'ibiyaga binini sohoka turi kwigenekerezo rya gatatu ndetse n'abapolisi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi kwiceka abanyapolitike biri mu mugambwe wa CNDD-FDD cane indongo abantu bishe Burundi nabo abantu bishe Burundi umutegetsi wa mbere nguyo ari hejuru yarabaye umutegetsi rurangiranwa umukuru w'igihugu akuye bagaza hanyuma arahendana ngo demokrasi iraje yicisha Ndadaye mu nyuma yicisha Ntaryamira mu nyuma akuzaho ntibantunganya mu nyuma intambara ziracika haza ivyarusha ngo amahoro agaruke i Burundi aguma ngaho araronka iteka nitekane mu nyuma mbere igihugu kiramurungika no hanze muri Mali kugira ngo acungere imari naho vyarayangaye ariko n'ubu murabona ingene ari hejuru ku murongo murabona n'ingene abahenda bari bo munsi yiwe n'abagwase ntiyoreka kubahenda nibarabe neza ntibagwe muri uwo mutego ahandi ruhande mbere bari kubitwengera bati bya bihutu vyibagira n'ingoga nivyo mbere bizana n'intambara n'ubu niwe bavuga ko bagomba kugwana none abo bahutu bagwanira iki barondera iki ico bataronse ejo bazokironka ryari bazokironka hirya y'ejo birateye isoni n'ukuri twumvirize rero ingene amakungu bayashikiriye ngo bongere baze n'ibihano bongere Uburundi babuhane koko kubera baratera ibitero hanyuma rero bakita yuko atabitero byabaye kandi bariko barihayagiza ariko nimumve agahinda bariko barazana
ujejwe amatohoza mu Burundi wongererwa ikiringo co gukora. Ibi biri mu itangazo ryasohowe na Lewis Muje arongoye Human Rights Watch muri Afurika yo hagati. Ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch ku isi ibona ko nk'aho hahindutse abatware mu Burundi, umwizero wafasha Uburundi ko ibintu byoba bigiye guhinduka ari uri kurushi, mu gihe nyabuna ubugizi bwa nabi no guhohotera agateka kazina muntu mu Burundi buguma bwibonekeza kandi ku murinzi udasanzwe, naho hari abafite ivyizigiro ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye ishobora kunagura imigenderanire ikuba impanuro gutyo agateka kazina muntu kakubahirizwa. Human Rights Watch yibutsa ko ariko ko amajambo yagiye arashikirizwa n'abatware bashasha uhereye ku mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yifatira mu gahanga abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi, naho batavuga rumwe ko bashaka kudurumbanya leta arongoye adahumuriza. Human Rights Watch yibutsa ubumwe bwa Buraya ko naho hasa n'uko umenga hari ibimenyetso by'uko ibintu byahindutse, ishyirahamwe rya Buraya ryoreka kurenza ko uruhu rw'amazi kuryo ribona. Human Rights Watch igaruka ku mabi kandi abandanya gukorwa n'imbonerakure ataco zinona izikomakomwe nk'uko bishikirizwa na Lewis Muje arongoye igisata ca Human Rights Watch muri Afurika. Dégrader le mandat de la commission d'enquête, c'est un message pour le gouvernement du Burundi que vous avez gagné, votre stratégie est ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu rikabona ko umugwi ujejwe amatohoza ku Burundi utakihari bitera intege leta y'u Burundi kutitaho ibijanye n'agateka kazina muntu, kamenga yatsinze urugamba. Iryo shyirahamwe rigasaba ubumwe bwa Buraya gushyigikira uwo mugwi w'amatohoza ku Burundi kandi bugafata ingingo zidasanzwe zituma Uburundi bugondozwa, Evariste Ndayishimiye agasigirizwa guhindura ibintu. Avuga ko barundi kazi, ngivyo rero ngize ingorane mufise mutumva. Ingorane mufise mutumva nuko baza n'ibitero bakarungika abahutu babyitirira bari hanze, mu nyuma bakaza bagiriza yuko abahutu bariko baramara abatutsi, yuko inganda zatikiye, kandi ibyo byose mubibona ari integuro zigayitse bategura bariko baragira. Mbere mu kiganiro turiko turashikiriza tugomba kubereka yuko izo ntambara bavuga amasanamu baronka ari amasanamu bakoresha yavuye mu ngwano zo muri Kongo, amashamba berekana n'amashamba yo muri Kongo igihe FPR yariko iragwana hariya muri Kongo. Turabe na gatoyi ibi bintu ivyo ari byo. Amakuru turonse yihutirwa avuye mu ntwazangabo z'igihugu cy'u Burundi araduhumuriza twese turi abarundi bose n'abakunzi b'abarundi iyo bava bakagera, bati ntuze muri ishinga ayo mamege yo hanze. Ayo mamege yo hanze ari n'icyo agamije, agomba guhungabanya umutekano i Burundi, agomba yuko za mpunzi zidatahuka kandi zose zari zigomba kwitahukira iwabo. Aya mafoto mubona ni igihe abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'abasirikare b'igihugu gituranyi cy'u Rwanda bariko bararabira hamwe ingene umutekano wogaruka ku mbibe ibyo bihugu bibiri bihana. Aha rero iriya mamedia amwe abesha nka Burundi online atumwa na biza bishaka abesha cyane, aguma arondera ingene avugira Rede Tabara, abati ivyo nimubije ko na gatoyi. Hari n'ibyo barementanya ngo ngiyo intambara gukira bakuru urubuga rw'intuze ku rubuga, murabe namwe ibyo barazingene babesha. Aho rero bari barerekana ngo biracika, ngo amasase ngo ariko araba yose, hama rero bakavuga bati ehe nakajya kantu n'umugafate. Urumva n'ibintu barementanije bariko barabesha bavuga nimubije ko na gatoyi. Barundi kazi, twebwe ibyo tugukora no kubashikiriza inkuru, tukabashikiriza ibiko biraba kugira ngo muce ubwenge kuko
iyi ni ingwano psychologique irikiraba i Burundi ego aha na hariya harapfuye abantu haje abateye mugabo abo bateye n'akagwi gatoyi bashoboye kumetiriza barakagota mbere ubu bisa n'ivyaheze nico gituma mutanguye kumva babandi bibaza ngo biracika ngo Burundi bagiye kuwufata mu minsi 3 batanguye kuvuga yuko leta boyifatira ibihano leta irikirica abantu bo mu bwoko bw'abatutsi kuko bo byibaza yuko azoca haza akajagari abantu bakamarana ivyo nivyo mwebwe Barundi murakuze mubije ko mutangure kwiga mumenye ababanka baribo mumenye yuko abari hanze ari abantu bagomba gusa yuko Burundi butabagara bagomba yuko Burundi buba amarira gusa ntihagire ico buvamwo izo ngwano nazo ni ibintu bakoresha bakazana amasanamu y'abasirikare bo mu Rwanda batera muri Kongo bakerekana ingene bariko baragwana mu mashamba yo hanze nivyo bakoresha rero mutegereza guca ubwenge kugira ngo mumenye gutora urwatsi n'ururo murakoze cyane ikiganiro ndabashikiriza uyu munsi gishika ngaho ikindi zokibashikiriza ejo murakoze cyane